Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri kumurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa kaze mu makuru ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nkuko mubizi amakuru yacu agaruka kuyarabana na politike, umutekano, agateka kazi na muntu ndetse n'ayandi makuru atandukanye avugwa mu cibano. Ayo makuru turayatohoza tukayatunganya neza tukayabashikiriza ido nido atosoye neza. Kano kanya hari amakuru yihuta ariko aravurwa. Muri ano makuru turaza kugaruka ku ngingo zitandukanye ariko tukaza kuraba ibiriko birabera mu ibohero rya Gitega, ibintu vyayangaye, ibintu bimeze nabi cane kuri bamwe mu bajenerali bari bafunganywe na nyakwigendera Cyrille Ndayirukiye aheruka gupfira mu iryo bohero rya Gitega. Abo bari bapfunganywe nabo ahantu bari hameze nabi cane ndetse ngo nabo amagara yoba abacitse. Turaza kubigeruka ko mu makuru yacu turabe ibiriko birabera muri iryo bohero rya Gitega. Mu yandi makuru ariko haragaruka ko cane burya ngo itegeko ryo kubogoza umushikiranganji yabogojwe na Ndayishimiye Varisito ngo ryoba ryaratanzwe na Generali Alengiyome Ebunyoni. Ngo Ndayishimiye wewe ico yakoze no gushira umukono canke se gusinya gusa, ngo naho ivyo kubogoza uyo mushikiranganji vyatunganijwe na Generali Bunyoni. Ivyo biriko biravurwa, turaza kubigaruka ko turabe n'ukungene vyoba vyarateguwe. Imyidogo ni yose mu gisirikare c'u Burundi. Biravurwa yuko iyo myidogo y'abasirikare ishobora gukwegera karambaraye igihugu narirya abajejwe gucungera umutekano w'igihugu bafashwe nabi. Ivyo bishobora gutuma bamwe ngo bata igisirikare bakinjira mu mihari igwanya leta. Ivyo bivurwa n'abantu bamwe n'abandi turibuze gukurikira muri ano makuru, tukaraba n'ibibazo biri mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'ibiriko biravurwa kuri Generali Prime Niyongabo. Kumwe n'izindi nkuru zose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuzikurikira ido nido ingingo imwe n'imwe. N'amakuru tuba twatohoje twifashishije umudugwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino ngaha mu Burundi. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira na jewe nkayatunganya neza nkayagushikiriza. Nizere ko mumeze neza mwese abari ngaha mu Burundi. Nimba twumviriza uri mu gisagara ca Bujumbura, sangwa kaze muri ano makuru. Twumviriza intara yose ubaherereyemwo mu murwa mukuru wa politike Gitega, namwebwe ndabaramukije no mu zindi ntara zose zigize igihugu cacu. Mwese ndabaye kaze cane muri ano makuru. Abari mu bihugu vy'ababanyi nibagenda hamwe muri mu makungu ya kure, mwese nizere ko mwafyonze kuri sabone. Nawe utarayifyondako kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro vyacu uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Imbere yuko turaba kuwatanze ibwirizwa ndetse agatanga itegeko yo gushira mu gasho uwahoze ari umushikiranganji w'ubudandaji Immacule Ndabaneze, bivurwa yuko iryo tegeko ryaba ryaravuye kwa Bunyoni. Ngo Ndayishimiye wewe atamenye n'ukungene vyatunganijwe vyose babimushikirije agaca asinya. Ivyo vyose rero turaza kubigaruka ko, ariko reka tubanze dutangurire ku makuru avuye mu ibohero rikuru rya Gitega. Mu makuru Gitega avuga yuko ibintu bitoroshe cane cane abari bapfunganywe. Bamwe mu bajenerali bari bapfunganywe n'uwahoze ari umushikiranganji wo kwivuna basi aheruka gupfa urupfu giturumbuka, Generali Cyrille Ndayirukiye. Bivurwa yuko ngo abari bapfunganywe nawe, bamwe mu bajenerali bari bapfunganywe nawe kuri ubu ngubu ngo nabo bashizwe ahantu habonyene, ahantu abandi badashobora gushika. Bivurwa yuko ngo baremvye cane, bamerewe nabi, ndetse igihe cose ushobora kumva ko hari umwe muri bo nawe yoba yabuze ubuzima, canke se na bose bakaba bashobora kubura ubuzima ngo kuko amagara yawo atifashe neza. Inyuma yo kumenya ivyayo makuru, twabanje kumenya icoba kiriko kirabera muri iryo bohero. Amakuru twabashe gutohoza rero nuko ngo abo bantu, abo bajenerali bari bapfunganywe na Cyrille Ndayirukiye baba bashizwe muri ako hantu habonyene hadashika abandi bantu, ariko ngo bikaba vyavanye nuko ngo harimwo abaremvye cane. Bikavurwa yuko ngo boba baratoye umugera wa corona virusi. Gusa amakuru yo kwizera amwe avuga yuko ngo vyoba biriko birakogwa mu ntumbero yo kuburizwa igufwa, ndetse bikavurwa yuko ngo harimwo
n'abashobora guhura n'ivyago bikomeye cane ngo kuko amagara yabo atifashe neza. Ndakwibutse ko mu makuru yagiye akunda kuja aravugwa cane ari uko ngo bamwe muri abo bajenerali bagirizwa guhakwa gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho bapfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega ibintu bitifashe neza, kandi hakaba haranavuzwe amakuru avuga yuko ngo Cyrille Ndayirukiye nawe urupfu rwiwe rukirimwo igipfungu, ariko hakaba hari bamwe bagiye bavuga yuko ngo Cyrille Ndayirukiye yapfuye amaze kunywa amata, ngayo mata yoba yarimwo ishano ngakaba ariryo ryamuhitanye. Gusa ayo makuru aravurwa ariko ntabwo aremezwa kuko atawigeze abeshuza ayo makuru yuko Cyrille Ndayirukiye yoba yarahawe ishano, ariko akaba atanuwemeje vy'ukuri koko ayo mata yoba yarimwo uburozi bwishe Cyrille Ndayirukiye. Ni ibintu rero bitoroshe mu ibohero rya Gitega kubatswe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho bamwe bavuga yuko ngo ari umugambi wa leta wo gukuraho abo bose bagize uruhara muri ivyo bikorwa bashoboye kuboneka. Ndakwibutse ko Cyrille Ndayirukiye aheruka gupfira mu ibohero rya Gitega yari kwisonga aza ku mwanya wa kabiri mu bari muri uyo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari uwitwa Roza Hakizimana wewe avuga ko yari integuro y'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD yo gukuraho bose boba batavuga rumwe nawe ndetse n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza, gusa ivyo akabivuga atavyemezo abifitiye. Gusa amakuru twe tubandanya kubatohoreza no kubashikiriza biriko biravurwa, ndetse tukanababwira amasoko tuyavanamwo, tukabandanya gukora amatoza kugira tumenye ukuri aho kuba kuri. Reka tuve mu ibohero rya Gitega tugaruke ku nkuru ziriko ziravurwa cane inyuma y'ibogozwa ryohoza ari umushikiranganji w'ubudandaji Immacule Ndabaneze. Kuri ubu abarizwa mu iperereza hari amakuru yatanguye kuvurwa cane yuko ngo CPG Alengiyome Bunyoni yoba ari we yatanze iryo bwirizwa ryo kubogoza uyu mushikiranganji. Ivyo vyavuzwe inyuma yaho hamaze igihe kitari gito bivurwa yuko ngo General Alengiyome Bunyoni ari we atwaye Burundi, ngo kuko ingingo zikomakomeye mu gihugu ndetse n'ivyemezo bikomeye bihambaye ari we abifata. Ngo Ndayishimiye we wicakora no gushira igikumu ku biba vyahejeje kwemezwa n'umushikiranganji wa mbere Alengiyome Bunyoni. Ayo makuru yose ntabwo aremezwa ndetse nta vyemezo afitiwe, gusa abo babivuga bashamikira ngo kukuba General Bunyoni ari we muntu afise ijambo rihambaye ngaha mu Burundi, kandi ngo biboneka yuko ngo nubwo bishigwa mu kingegero ngo ari we atwaye Burundi, kuko ngo ico General Bunyoni atemeje atawundi ashobora gucemeza. Biravurwa yuko rero ngo kuba uyo mushikiranganji w'ubudandaji yarabogojwe ngo vyoba vyaratunganijwe vyose ndetse bigashigwamwo ingufu na Bunyoni. Gusa ayo makuru yose avurwa ku mbuga ngurukanabumenyi nta vyemezo afise. Ico tuzi nuko kubw'amakuru atandukanye kandi yo kwizera dushikira nuko uyo mupfasoni Immacule Ndabaneze aherutse kubogozwa mu mabanga n'umukuru w'igihugu yo kuba umushikiranganji w'ubudandaji, kunguruza abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi apfungiwe mu gasho k'iperereza aho ariko arasambishwa kuvyo yagirizwa. Ayo makuru nyene ndetse nagenda yemezwa n'ishirahamwe Orikomo akamenyesha ko yahora ari umushikiranganji, ariko ngabazwa ivy'indege ya leta iheruka kugurishwa kwishirahamwe ry'umurwizatunga w'umunyafrika y'epfo, ndetse n'ivyerekeye inyuruzwa y'amafaranga yaragenewe gukoreshwa mu ifatanywa ry'amashirahamwe ya Burundi ndetse na Sobjeya, aho uwutwara ikigega kijejwe ayo mafaranga Pierre Nizigimana wewe amaze iminsi ibohero rikuru rya Mpimba. Kuvyerekeye rero igurishwa ry'iyo ndege ngo yarisigaye nga mu Burundi, ndetse muri rusange iyo ndege ikaba yarahawe ishirahamwe rya leta era Burundi. Immacule Ndabaneze ngo yoba ariko ahogwa ko iyo ndege yagurishijwe amahera makeyi, ndetse ngo ko yakiriye amahera ya mbere bita avance n'iryo gurishwa agera ku madolari y'abanyamerika 50,000, aho ngo kandi yaciye akoresha mu vyo leta itazi. Muri ayo mafaranga bikaba vyemezwa ko igurishwa ry'iyo ndege ngo ryari ryemejwe n'inama y'abashikiranganji. Naho rero ngo bivurwa canke se bitaba biriko biravugwa cane nuko ngo iyo dosiye y'indege
ipfunze uwo mukenyezi ndetse ikanamubogoza mu mabanga yiwe ngo yo kuba umushikiranganji ngo yoba irimwo ibihangange bikomakomeye mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uza ku isonga bikavurwa yuko ari umushikiranganji Yome Bunyoni ngo yoba ari nawe yabigizemo uruhare rukomeye ngo Ndayishimiye agashikirizwa ivyahejeje kwemezwa na Bunyoni Ndayishimiye nawe akabishirako umukono. Ayo makuru yose aravurwa mu masoko yacu atandukanye ariko ivyemezo vyayo ntago birashigwa habona. Ico dukora no kugushikiriza iba biriko biravurwa iyo turonse ayandi makuru asigura neza canke se yemeza canke ahinyuza yahe tuba twabashikirije nayo murayashikirwa nayo tukayabamenyesha. Ico dukora rero no kubashikiriza iba biriko biravurwa nawe we ugafyonda kuri sabone kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu bambere bashikirwa navyo. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane mu gisirikare c'u Burundi. Amakuru avurwa mu gisirikare c'u Burundi nuko ibintu bitifashe neza mu basirikare bato bato. Amakuru avuga yuko ibibazo urongoye ibiro bikuru by'igisirikare General Prime Niyongabo adashobora gutorera inyishu bishobora gutuma igisirikare c'u Burundi gicikamwo imigwi cancane abatishimiye ukungena abasirikare babayeho agashahara bahembwa ndetse n'ukungena imiryango yabo ibayeho nabi. Ivyo byose bishobora gukwegera akarambara igisirikare. Bamwe n'abandi bavuga ko kuba abasirikare aribo bacungera umutekano w'igihugu kandi bakagira uruhara rukomeye cane ariko bakaba bafashwe nabi bishobora gutuma igihugu cizamwo akavuyo ndetse n'imidurungano. Mu makuru dufise nuko ng'abasirikare bato bato hari ivyo bemererwa bataronswa kandi ngo agashahara kabo kakaba kakiri gato cane ngo ku buryo no gutunga imiryango yabo no kuriha amashure y'abana babo n'imiryango yabo bikiri ingorane kuko hari n'abataronswa amahera ashobora kubafasha kwitaho imiryango yabo. Bikavurwa yuko rero ngo ari akamaramaza kubona igisirikare cy'igihugu gifatwa nabi kandi abo basirikare bo bakidoga bavuga ko ngo mu gipolisi hoho ibintu ngo bimeze neza ariko ngo bakaba batazi ico mu gisirikare bazira. Ivyo rero ivyo biriko biravurwa cane mu gisirikare c'u Burundi gushika ubu ngubu nta numwe mu bakuriye canke se mu barongoye igisirikare aragira ico avuze kuri iyo myidogo yamayishikirizwa n'abo basirikare. Tukaza kubashikiriza amakuru yacu kubirabana na bamwe mu basirikare baturungikiye ubutumwa turi buze kubashikiriza bivuze yuko ubwo butumwa bwogera no ku mukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. N'amakuru waba ariko aravugwa cane irya nino nizere ko wowe irya nino hatandukanye umeze neza kandi wafyonze kuri sabone niba utarayifyonda ko wowe uriko urateba cane mu kanya n'andi makuru agezweho urabaza kuyakurikira mu idonido. Mukomeze guhezagirwa mu kanya n'andi makuru yose ndabampejeje gutohoreza. Mwese mukomeze kugira ibihe vyiza cane. Bye bye.